imico y'igihugu turayubahiriza mugabo nibisigura yuko ari ryo jambo ry'Imana uko Bibiliya mu Burundi ntiyanditswe n'abarundi iyo bayanditswe n'abarundi twoca tugenda tukaja turaba umwami ingene yambara tugatwambara nk'umwami tutambaye nk'umwami naho tukambara ingene abantu bakera bambara abantu banawe nico gituma jengira mbwira umuntu ikirenze kukurongorwa na mwemu yera cyose n'ububeshi umuntu azokwigisha umuntu azokubwira gusengere umuntu azokubwira ko azogusengera uhinduke atashaka kwigisha ingene ushaka kugirana ubusabane na mwemu yera uwo muntu ntaca ariko aragufasha igihe kimwe Chimamanda aragupostinga Chimamanda nibaze yuko nawe umukurikira mbe Chimamanda muravuga no muzi twawe turashobora kuri TikTok ubwa twashwanye uragera cyo dufa iyo muri ko muravugana muvuga niki mu bisanzwe Chimamanda n'umuntu kandi n'umuntu nk'abandi jewe namumenye mu 2018 yahora afise page yanditse ko ari pastor nawe nyine yitwa Shepherd Moses Shepherd nimba atari Chimamanda Shepherd nawe namukurikirana kandi za muzi zimwe abwira abandi ko atarizo yama costume ariko amapete nibyo wasanga yambaye kandi vraiment yariyigisha mugabo ifatanye no gutahura kwibintu kandi yigisha ibintu mugabo ni inshuro nyinshi jewe ndibaza ko atananzi aya nabiganiro tuziranyemo nazabona kuriye nazingene meze ariko inshuro zibiri zose yarampostinze kandi nibaza ko ari umuntu yamubwiye tori ifoto shirako ya nawe nyine yisonze apparence physique yaragize ishavuze kandi ivyo yavuze byose bwabaye ububeshi ya Morning Burundi Uburundi burake sana kandi turabakiriye mu biganiro byacu biryoshe cyane aho dufise uno munsi umutumire adasanzwe kandi tugiye kuganira ku bidasanzwe bamwitwa Pastor Clovis ati n'umukozi w'Imana umupasiteri w'abantu bagawe umupasiteri w'abantu bashizwe inyuma ni Pastor Clovis kandi batazira G-Way God is way no munsi turi kumwe muri Morning Burundi aho tugiye kuganira ibitandukanye mbega Pastor Clovis abantu bamuzi abantu benshi bamwibaza ku bibazo bitandukanye ku mirimo akora agiye kutuganiriza agiye kutwishura tumutege yompi twamuzanye hano kuri Morning Burundi TV tugusabe nimba utaragira subscribe ubanze ufyonde ngawe hepfo subscribe canke sabone kugira ngo ushishikare umenya byinshi bidasanzwe ku kinyamakuru cacu tubazanire byinshi bidasanzwe kuri Morning Burundi hanyuma mushishikare mudukurikirana no ku mbuga zacu Morning Burundi kuri Instagram kuri Facebook kuri Twitter n'ahandi hatandukanye Pastor Clovis karibu sana. Asante sana murakoze umeze neza cyane tugire ati shalom ndara mu kijamaro y'Imana yego ku bantu benshi bakunze kubona Pastor Clovis barakeneye kumenya Pastor Clovis ni muntu ki umwidondoro wiwe mbega Pastor Clovis yitwa gute neza Clovis G-Way hari abantu bamuzi aho nabavuga ngo nturi pastor ngo umusani Pastor Clovis twamuvuze neza ya murakoze cyane gose bena ndashimiye Morning Burundi TV kuba mwanyiyumviriye ko mukavuga ati munumire muri kino kiganiro bazongiza gufasha benshi nabashimiye cyane muhezagiwe cyane kandi mwarahezagiwe ariko mushishikare guhezagiwa cyane gose hama Pastor Clovis mu mazina y'abavyeyi ni Clovis batungwa nayo Clovis batungwa nayo Clovis hama izina nyene abantu benshi bamenyereye ko ni G-Way gusa muze G-Way ucumenga ni kindi kintu kubera cyo bagora gutabona umusani iki ariko n'amahoro menshi Clovis irindi zina afise ni G-Way isigura God is way mu majambo yonse inzira y'Imana God's way ya so nige zina abantu benshi bamenyereye ko kandi ndabishima cyane kubera ko si zina ribi ni zina ryiza cyane kandi rifasha abantu benshi cyane gose uko hari umuntu abigira kamakenga agaca ndondera agaca ndamusigurira God is way ni kubera ikintu God is way ako kazina kaje gute abantu benshi abariyumvira ati God is way G-Way tinabasani atwo kazina kaje gute ya urakoze cyane gose mu bisanzwe abantu benshi iyo bumvise izina riri nickname izina gira itazirano bakumva ni izina rimeze ukuntu
aca wumva ko ari ubwishime cyangwa ari ubusani ari ibindi ariko G-Way nk'uko nabivuze gisigura God is way inzira y'Imana so rero kugira ngo iryo zina rimbeko nuko ndiyizi apa ari yuko ndi umupastori ndi no mu influencer ndi umuntu ushobora kuvuga ikintu kigatuma abandi bagenzi banje bose baguma bumva bo kivuga ndi umuntu ushobora gukora ikintu nisanga n'abandi benshi bariko baragikora kuva kera kuva nkiri muto rero sanga naramaze igihe ndiko ndinfluence abandi mu bintu bitari byiza bitazana abantu mu bakizi bigatuma abantu bakora ivy'Imana yifuza kuko ndavuga ati no this is my time ubu ni umwanya wanje kugira ngo nshobore gukoresha cakintu Imana yashize muri jewe cyo influence abandi ndababwira ivy'ubutumwa bwiza kugira ngo nabo bagende babwira abandi mbe hajya Pastor Clovis G-Way abantu bumvise pastor baravuga ati nyene uri pastor kweli ya ego Clovis batungwa naye n'umupastori kandi full pastor n'umupasira kujya amategeko yasizwe yahezagiwe ya muri burya buryo mubibona nyene bugaragara hapa ari yuko even spiritual tuba twarahezagiwe no mu mwe tuba twarahezagiwe before yuko babikora mu buryo bugaragara kuko any person umuntu wari wese ashobora kugira muhamagaro muri we akumva ko ari umuhamagaro wo kuja kukiza abandi nibaza yuko bitangurira indani ntibitangurira inyuma rero urashobora kubura umupastori indani utaranabihezagirirwa ariko jewe indani biriyo n'inyuma biriyo barabikoze mu buryo bugaragara bigiye bita gusuka amavuta ya bitandukaniye umuntu iyo yahezagiwe bakamuhezagira nka pastor akaba ari wo murimo wakora n'ubuzima busanzwe mu bisanzwe guhezagirwa kugira ngo umupastori twe dukoresha pastor ariko ni shepherd mu cyongereza bakivuga neza shepherd gisigura umwungere rero umwungere mu buzima busanzwe n'umuntu aragira swati intama nizo bakunda gukoresha n'ibindi bitungwa byari byo byose rero nibaza ko pastori mu buzima busanzwe no mu buzima bw'ishengero biguma ari cyo kimwe pastori nta by'ubuzima busanzwe nta n'ubw'ishengero birimo aguma ari pastori ahari hose kuko umwungere no mwijoro burya ku bantu baza bungera ingene bameze barararira ibitungwa hapa rero kubiragira baraza no kubirarira ya rero n'umwungere ni kameze mu pastori mu buzima busanzwe naho nyine abarimo muri byose mu byakora byose ari yasira yuko akirika arakoresha igikorwa cyo bungera pastor abantu benshi bifatanya no kungene bakuzi ku marezo sosiyo nko wavuze ati uri umu influencer abantu benshi barakeneye kumenya mbega Pastor Clovis ubuzima agakiza kuri we ko bakavuze iki ubuzima waciyemo n'ubuhe butuma no munsi ushobora kuburi kurabaho ubuzima butandukanye nubwo wahoramo kuko hari abantu bakubona ingene uba wimosha bakabona mu mutwe amadrede bakavuga ati uyu n'umusani bakabona ingene wambaye bakavuga ati uyu n'umusani kabisa si pasteur abantu barakeneye kumenya intaye ya pasteur yahindutse gute kugira ngo bamenye agakiza k'uko kaje Okay, murakoze cyane gose. Ngiye mu majambo make nibaza ko abantu baza kubitahura cyane gose. Ibisanzwe ico twita agakiza mu bisanzwe karoroshe cyane gose. Kubera agakiza karatanzwe umuntu wese arakakira. Rero bifatanye nuko yeye nari umu influencer. Hama muri je nkaba narifite n'ikintu cy'uburongozi muri je kuva nkiri muto. Ahantu henshi n'abandi nisanga ndiko ndarongora abandi. Rero maze kugira uwo muhamagaro wo kumva yuko hari ibindi bintu ndiko ndahamagarirwa byo kwegera agakiza kuba mu bandi bakijijwe ivyo bindi byatanguye kuza byasurikiriye kugenda guhindura indi generation iri mu runganwe by'uwanje rero bimaze kuba bimeze nk'uko hari ibintu bimwe bimwe ndahitamo ataramahitamo yiwawe kubera ko ari byo nyene wumva umutima wawe gusunikiriramo n'ibindi we wihitiramo so rero jewe kuri jewe bifatanye n'ukungere nakuze nivyo na byinshi no bana naciyemo bitandukanye umuhamagaro wo kumva ashobora gukiza abandi waranje umuhamagaro wo kugenda kubwira abandi rero umuhamagaro umaze kuza ntashobora ubifisemwo kuko ndibuka ngenda mu bitaro bitandukanye gusengera abantu atanumwe yantumye ndibuka ngenda mu mabarabara umuntu duhuye ndamubwira ati ihane kizwa hinduka izera umwami Yesu kandi asanzwe nubwo yari yaramwizeye numva umengano umubwira numva umengano umubaza ati wewe wizeye gute rero ivyo rero bimaze kuguma bikura muri jewe nahisemo kugirane kuba umuntu aje imbere y'abandi akababwira birenze kuri rwa rugezo nabikora ntafise ntazi ibyo ndimo neza na neza rero niho
umwungere yari imbere yanje amaze kubona ikibira muri jewe aravuga ati fata zino ngabire ugende usenge uhishurirwe ingabire yiwawe ingabire iri muri wewe ya umwungere ni Pastor GDD bamwita Pastor GDD ariko ni Pastor Jean Dodier Ndwaye ya rero amaze kubona yuko izo ngabire ziri muri jewe kandi zari nyinshi aravuga ati genda usenge mwe muyera guhishuriye niyihe ngabire bira muri wewe kurusha izindi usanga rero ingabire bira muri jewe kurusha izindi niyo kurongora abandi kubabera umwungere kuragira intama z'umwami Imana ya rero bimaze kuba bimeze uko ndabigiyemwo nisanze nyene biryoshe kandi biroroshe cyane nubwo abantu benshi nyene batavyemera babona umenga nyene ni guhenda abantu ni kugirane ya ariko jewe ndemeza yuko icimana yadutumye ni kubera abandi inzira ibashikana ku gakiza kubera atamana nta muntu ashaka guhinduka muga atamuntu na Imana nishaka kugaragara Imana igaragara iyo habayeho umuntu yitanze akavuga ati Imana ndungika aho ushaka konje rero nabaye muri abo bemeye ati Imana ndungika aho ushaka konje ya abantu barakeneye kumenya cyane cyane ati Pastor Clovis nubuhe buzima Imana yamuhinduriye nk'intahe yiwe uvuga ati Kristo yaraguhinduye yarafise ico yakoze kera nari imeze gute wari umeze gute kera kugeza no munsi uvuga ati je nahora muri ibi ariko ubu narabivuyemo nukuru yakoze cyane gose ico hinge ndacishure ukuno ubisanzwe jewe nakuze ndi umwana akunda gutamba cyane rero maze kuba nkunda gutamba barabizi ingene abadanseri baba bameze baba abantu nyene bameze ukuntu cyane cyane kubera ko bakundwa n'abantu benshi rero je bimaze kuba bimeze uko ndibuka jewe ndari umuntu ingeso zose muzi yuko ari mbi nizi ko ari mbi zigaragara ku bantu nyene batizera byarangaragara ko cyane kubera ko jewe nari umuntu ngiye mu kirori sinavayo ntagwanye cyo cyari cyambere na mbere sinatinya kwiyumvira ko umuntu ashaka kumukata no guhembe no vumenga ibintu bisanzwe kuba uwo mwono ni sura kubera ko yakubabaje gusa ibintu bisanzwe umuntu yagututse gusa ko vumenga uwo mukata no guhembe ndibuka narigeze kugira kuri level bifatanye no kungene ho mu bakunda kungubita cye kudukubita n'abandi banatuvukana nageze kuri level ntangura kwiyitirira ko ndi mu filmation ngenda batera ubwoba kugira ngo nibazosubire kugirane kunkubita avuga ati soye kunkubita ndacenda gutanga so nari yaranje uburyo bwose ngaragaza ya mico yose igaragaza yuko ndi umusataniste by'ukuri kugira ngo no muhira abantu rero ndibuka n'ibindi bintu byinshi kujya nyene byose muba muyizi ibintu nyene ingeso zigaragara ku muntu atarangorwa na mwemwe ego ya Bibiliya bivuga neza mu Bigalatiya 5:16 abariko baravuga nyine ati mugendeshwe namwe mune mutazoshiza iyo kameremere kanyu kifuza mukameremere gakundi byo mwe muyanga mwe muna wakifuza iyo kameremere kanga ivyo biniganira muri mwebwe kugira ngo nimukore ibyo mwifuza rero je byamwa byose bya kameremere byarangaragara byose ego apana kungaragara ko gusa naranabikora ya ariko no munsi Pastor Clovis yarabaye pastor yarabivuyemo byagenze gute wewe wagiye guhura gute twavuga ati Yesu mwahuye gute ya urakoze cyane navuze ko nari umu influencer kuva kera jewe ndibuka niko sanzwe meze je ndi umuntu ushitse ahantu nisanga ndiko ndarongora abantu nibwo babazungu rero bifatanye n'ukungene jewe nari meze nkamara gukizwa nategerezwa kongera kurongora uko byari kugenda kose rero ikintu ubwa ko cyahindutse cyane kuri jewe novuga nuko jewe nta kirongorwa na kameremere cyane nta kirongorwa n'amajambo y'abantu ariko ndogorwa na mwemwe rero uburyo rero turongoramwo birashobora kuba bitandukanye no kungena abantu babitahura jewe nari mu runganwe rukumiriwe cyane kubera ko batubwira yuko atamujene akizwa kandi niko twari tubizi twari tuzi yuko atamujene akizwa atamujene ashobora kwizera ngo nyene ngo ahinduke by'ukuri ariko jewe ndibuka biya bintu byose byari bigora abandi guhinduka kuri je byaroroshe maze kwizera Kristo nkamara kumenya ko mwe muri jewe mwe muyera andongora ashaka kunkoresha ibyo ashaka rero bimaze kuba bimeze uko nisanze ndiko ndakora ibintu mu ntango nabikora nkabishaka mugana ijwi ringumbira kubikora mugandagera kuri level nisanga ndiko ndakora ikintu cyose numva ko ari mwe muyera kintu kubera ko hari ibintu bihora bishika umuntu akiyumvira ko menga Imana niyo muga hari ibintu Imana igukoresha wowe nyine ubwo ukagera igihe ugatinya kumva ati Imana bugira hati
kuburyo ucugera kuri level ikintu cyose ukora ugikora bifatanye no kungena Imana igira kikubangorera rero aho ndibazo ushobora kwibaza ati none ko mbona umengane byahindutse look kwimwesha imishatsi ubwanwa n'ibindi tivyo zo ko bitahindutse nyene ivyo kuno bivuga muri Bibiliya iyo tugiye kwisunga Bibiliya ingene ivuga ubisanzwe Bibiliya iri clair Bibiliya yivuze umuntu abasigaye ko aronka revelation inyuma ya Bibiliya kubera inyandiko zirica ariko inyandiko zirimo mwemo nizo zihindura umuntu ingenda bivuge cyuno ukuntu Petero na Paulo bari barahamagawe hari gutandukanye cyane mugabo wese zari ntumwa za Kristo ivyo Petero yavuga nivyo Paulo yavuga byari bitandukanye cyane mu gico bahurirako kwari uko abantu bose bizera bakakira umwami Yesu bakamwizera kuko nico dusabwa Petero yavuga ati agakiza nakaba naba ariko Paulo aravuga ati oya n'abanyamahanga bajya bitwa ko batakebwe nabajya barakwiriye kwakira agakiza barakwiriye kwizera kandi barabire kuri bo so rero bimaze ko bemeze uko Paulo yaje bisigura neza ati ngeze mu bagiriki ngerageza kumera nkabo ngeze mu bayuda ngerageza kumera nkabo kugira ngo ubutumwa bwiza bugirene kamamare rero je bifataye naho navuye jewe nakijijwe ntazi ko gukizwa kuri jewe byo kubunda mugasanga birakunze ko je naho zindi umudansere nk'umu influencer nyene ko nyene kandi akundwa cyane rero maze kuja mu ishengero nkumva ndabindare kuri gukora ngiye mu ishengero nkabona ndari kuriwe gutamba nkuko twe twabikora muga tugatamba indirimbo za gospel nisanze ndonse akayira kanyinjiza muri ivyo bintu rero ivyo bintu ntavyinjiramo guhinduka cyangwa guhinduka kubera iyo ushaka gukanya uja ahantu hakanye iyo ushaka gushuha uja ahantu hashushe iyo ushaka kuja kujoba umubiri uja mu mazi rero ni kuvuga je byari gukunda ko mpinduka ntaraja mu bahindutse canka bizera bigiye bintu nabona ko bidakunda ya rero maze kuja muri ico kibanza niho nisanze n'ingabire zose narise muri jewe ziko zirahishuka nisanga ndiko ndakora ibidasanzwe Imana yagira binkoresha kubw'ubuntu bw'Imana rero narabonye amakanseri akira narabonye amadiabete akira muri CMCK aho benshi baca bamenya narageze kuri level nta munsi wahera nagiye muri CMCK kandi narabonye Imana ikora ibitangaza ugasanga ari abantu batagira n'ivyizigiro yuko Imana ibaho babaza ati Imana ngira ntibaho kubera iki amaze twaza ari kararira imyaka 3 arira atabaza asaba ku Imana yo mukiza mugabo natari karakira umuntu racagera kuri level atangura gucika intege kumva ko menga Imana ni hari umuntu we kumubwira ibintu byo kwizera arashaka kubyumva abakeneye yuko hari umuntu amusanga hajya akamumotiva yisunze ijambo amajyaje ambagize kamukiza ijambo rirakiza aha rero ti Pastor Clovis nubu afise umuhamagaro yuhe mbega Pastor Clovis kwanza abantu barakeneye kumenya byagenze gute wisange uri pasteur umuhamagaro wamenye yuko ufise umuhamagaro ryari ya en fait kuva muri 2016 niho novuga ko navyinjiye mu neza ko je nakuze ndi mu katolika narabaye umwiyerekeramana ndabo mukorezi ya rero naho nyene numva ko menga ndakijijwe ubwari ivyo ntarinzi ariko maze gukizwa kuko tubyita nubwo abantu bose bakijijwe ubwo Bibiliya ivuga ngo abaromi 9:9 ku murongo w'icumi Haleluya amen izere ko umuntu ahura cyane gose yes cyane turagukurikirana bivuga ngo abizeye kuko ni baturisha kanwa yuko Imana yazuye Kristo yimukuye mu bapfuye akabuzogirana azokizwa kuvuga ngo abavyizera bose yapfuye akazuka bose barafise iki agakiza ubwo rero hari ikindi gice cyitwa cyitwa kwizera agakiza umuntu aratura aravuga ariko kwizera umuntu aragirane arizera mu mutima bya bindi bitaboneka kwizera mu mutima agacaronka kugororoka rero novuga ati muri jewe narese agakiza mugatsina n'imbabazi kubera ko sinari byizere by'ukuri ariko kuko sinari ivyo nizera byari gutegezwa ko bifatanye n'ijambo ry'Imana so maze rero kwizera byamaye guhinduka no muri je ndumva ko mpindutse bijya abandi bavuga ati mbagoroze je ndavyizera ko ngoroze cyane ijana kwijana turagororotse urizera ati je ndagororotse kandi nzoja mu ijuru ahubwo rero jewe sinovuga ko nzoja mu ijuru sanzwe ndiyo ko Bibiliya bivuga abanyefeso igice cya 2 ku murongo wa 5 babo twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro byacu batuzuranye nawe tugiranye bazima nawe twicarikana n'abantu bo mu ijuru turi muri Kristo Yesu no muze jende muri Kristo Yesu Kristo havyagiye niho mbyagiye
ahubwo mu buryo bugaragara mu mubiri nga ari imwe mu yanje yaramaze gushikayo wibereye mu ijuru birakubwira agende mu ijuru vraiment ndi mu ijuru kubw'imwe mu yanje yaramaze gushikayo igisigaye ndi ngakwise kugira ngo nshobore gufasha abandi ni kwa kundi bwa buzima twe influence mu bandi apana kuzimiza abantu bibiri bivuga ngo Luka 11:52 Luka 11:50 muzobona ibara bigisha byagezwe ko mwatwaye urufunguzo rw'ubwenge ni mwinjiye ubwanyu n'abagomba kwinjira mwarababujije ni kuvuga ngo ino munsi je ndakubwiye yuko wewe Imana itagukunda ni kuvuga shizeho gatanya kawe we n'Imana nta munsi n'umwe uzokwigera uhinduka utarigera Imana none ni gute nobwira umuntu ko Imana imwanga hama ngaca ndamubwira ngo ayikunde umuntu akwangana guca umwanga niko bimeze hari n'abantu bihebuye baraja ku ruhande rero hari abantu batwaye urufunguzo rw'ubwenge ntibigeze bavuga ingene Imana ikunda abantu n'ivy'Imana ishaka ko bakora kugira ngo bahinduke Imana yacu ni yagwe icubahiro amen praise God haleluya uvuga ngo kenshi iyo uri kurasoma biroroshe gusoma mu gutarose revelation ubu uri kurazimira rero kubw'ivyo ngenda kubwire ngo je mwijuru none umunsi nzambaye uvuga mu buryo bugaragara apana uburyo bw'imwe mu buryo bw'imwe mubona yashizeyo uko zimvaye Bibiliya bivuga neza Yohani 10:10 ku murongo wa 27 duhere mbere ku murongo wa 10 Yohana 10 ku murongo wa 10 igisuma nikizanwa n'ikindi atari ukwiba no kwica no gutikiza ariko je naje kugira ngo zironke ubugingo kandi ziburonke busaguza kuri 27 hacavuga ngo babaye intama zanje wumva ijwi ryanje ndabazi kandi nabo baranze kandi nta n'ushobora kubashikura mu kiganza canje ni kuvuga bizeye Kristo bose baramaze kuba intama za Kristo kandi umugwanizi ivyo yokora byose ndashobora kubakura muri ico kiganza ico kiganza naco kiriho ni spirituel si ibintu bigaragara ariko ico kiganza kiri ku muntu wese yizera ko yakira kugakiza no gusa afite ubugingo budashira niko bibiri bivuga Imana yacu ni yagwicubahiro amen ya abizeye Kristo bose barose ubugingo budashira ibisigaye ibikorwa bigaragara ibyo kugororoka gukora ibikorwa bishimwa na bose ivyo birafatanye n'ingene wagiye urahindurwa na mwemu nawe ino munsi bavuga abarundi ngo nta uvuka rimwe ngo yuzure ingoro ariko umuntu yamaze gukizwa arafise intambuko zo kugira ngo yemezwe agakiza muri we asinase bisaba so rero nko ku rugezo jewe ndiko ndisiresete yuko inzambi baye inzambi ivuze no abo ba mbere bagenda mu buryo bugaragara mu buryo bw'imwe mu byagiye kuri yane aho wogenda ugakora ivyaha ugasanga erega bavuga ngo bazoturabira ku byo dukora kandi none umuntu akora ivyaha nawe urakoze cyane gose ako niko nyene nagomba kuvuga nshigikiye umuntu umwe gukora icaha Bibiliya bivuga neza rego mazigende ko nduvana bavuga ngo Bibiliya siyo Bibiliya na y'abantu biyandikiye simbere ngo singomye no kubagwanya mbere no kubagwanya banashimye kubera igihe Bibiliya yandikwa Jesu narindi ariko ndizere cyanditswe muri Bibiliya mugaye nge mvuge kano kantu nta muntu numwe akora ikosa ntiyumve umutima wiwe ko yayikoze mugabe ikibazo nanjye mfite n'ikimwe Bibiliya ivuga ngo Yohana igice cya mbere ku murongo wa 12 avuga ngo ariko abamwakiriye bose yabahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana nibo bizeye izina ryiwe nibo batabyawe no kwifuza ko umugabo ni 13 ariko nibo batabyawe no kwifuza ko umugabo n'amaraso ariko bavyawe n'Imana ni kuvuga ngo abizeye Kristo bamwakira mu buryo bw'imwemo iyo umaze rero kumwizera Kristo ni kuvuga ngo uvutse mu bundi buryo bw'imwemo sinzi kuri kurantawe rero uvutse ntubyawe n'umuntu uvyawe n'Imana Meandi majambo baye umwana w'Imana ijana kwijana none ndakubaza ikibazo kimwe mbega umuntu yakoze cyaha acarika kwitwa umwana w'Imana umwana wawe akoze Mugabe Imana nayo ngo iranke cyaha urunuka acarika kwitwa umwana wawe ariko Imana iranke cyaha Imana iranke cyaha sinzi kuri kurantawe ariko Yesu niwe yabeye icitegerezo c'abantu bose nico gituma nawe nyine yavyibwiye ati ni je nzira no kuri no bugingo ingenda bivuge kuno ko ndabitangire k'akarorero Yesu yasanze umugore yari yafashwe asambana baramumuzanako kandi bagomba gutrika Yesu kugira ngo yisange mwikosa ryo kugwanya ibyagezwe y'amamuhana kuko na Yesu agomba kumuhana aca bazana umugore bavuga ati no mugore tumusanze ari karasambana kandi mu byagezwe na Mose handitswe ngo umuntu afashwa asambana umugore afashwa asambana acagirane yicishwa amabuye turamwinje Yesu azikeneye yakoze yakuyeho icagezwe akazana ubuntu kubera ubuntu nibwo buhindura umuntu yaciye avuga ngo utarakora iryo kosa cyangwa utarakora ikosa namutanguze ibuye bose baciye bicira urubanza bose baca baragenda yandi majambo nta muntu acira urubanza atari Imana gusa
sinzi kuri kurantahura imana niyizi ibyo wizeye ko ari ukuri cyangwa ibyo wizeye atari ukuri sinzi kuri kurantahura cyane gose rero nawe barankurikirana abanahure imana uburyo ukungene imeze irabizi ijana kwijana ko abantu amakosa bayakora ingenda mvuge ko ari icaha basiko nyene irabizi yuko abantu bakora ibyaha ariko imana mu gihe yicaye ku ntebe y'imbabazi iguma irindiriye sinzi kuri kurantahura imana yamirindiriye yuko umuntu agaruka kuri yo umuririmbyi umwe yaciye aririmba ngo uko ndushaho kumwegera amaso yanje arahumuka akanzirikira ku birenge vyiwe umutima wanje ukagirane ukamukunda sinzi kuri kurantahura bisigura ngo je nkozikosa wowe ukanyeruwanya n'Imana ukambwira ko Imana inyama sintebe ikosa ahubwo cindarikora cyane ngenda bizane mu buryo bugaragara ushatse gupinza ibintu by'abantu bahibihano abantu mwishengera ahubwo rivyo bituma n'abantu baheba gusenga wayi pastor ashobora kukubwira yuko iki ari kibi akaca guha n'igihano hama na wundi musa gikoze ubimenye ukacuvuga ati bwa wundi pastor yambwiye ko ikintu kitabaho nawe yagikoze umva umuntu yogaruka gusenga none babaretse naho ntumva yuko baba bariko batera intege bakora ibyaha sinavuze babareki ahubwo ico nayo ko ndavuga ni kimwe nta muntu ashobora guhindura uwundi kiretse mwemu yera wenyine kandi umuntu ashobora kuzura mwemu atarose ubumenyi bwo gusenga no gusoma ijambo bisigure ngo rofetke ufata umwanya uri kurirukana umuntu umubwira umucira urubanza wowe umunyabyaha n'isengesho ryawe ku Mana nirishika kandi biri tubwira ko igitambara cyari gifisa hera cyagize cyatamusemo kabiri kugira ngo umuntu wese agirene yishikire bore gihe umubwiye yuko wewe agiye gusenga Imana itaza kumwumva kubera isengesho ryiwe ari giseseme kuko amaze kubwira ko ari umunyabyaha uwo muntu aza gusenga acaguma yisanga nimbi no munsi yiwe ejo acasambana yarazokwica azokwisanga ari umuntu mubi cyane mugaye ngenda kubwira akantu karyoshe uramaze kubona umwana umuvyeyi we akunda kumubwira ati akunda kuvuga mu bantu ati umwana wanje araciye ubwenge umwana wanje abo wa mbere ku ishuri uwo mwana abandi bana bari ko barafina ku ishuri bari karasoma kugira ngo ntamara amazi umuvyeyi wiwe ivyo je byarambaye ndibuka papa yarashaka kugenda abandi bakacabwira ati umwana wanje ntarenga mu ba mbere kandi nkaba nzi ngende ikigabo maze ibintu byambako kugira ngo sindamumara amazi nacari yaranja muri babandi ba mbere nategezwa ko bandimo kandi nihenze nkaba mu bari imbere gatoya narumva mbabaye cyane ko nabona umenga ndamumara amazi kandi naje naba numva umenga birateye isoni rero ingenda bitange no mu kandi karoro kumvikana umunywa atabi ndiko ndavuga influencer aho byatanguye n'ingene bihinduka umunywa atabi atangura ari nywa yinyegeje agenda atwaye amakorgati amabrosada indimu ibyatsi by'ipapuye amababi y'indimu kugira ngo ntihagire n'umwe yumva ko yanyoye ibyo bintu ariko amaze kurinwa aza ari inyegeza akagira umuntu umwe abimenye wa muntu amaze kubimenya nasubira kumwinyegeza uwa kabiri abimenye nasubira kumwinyegeza uwa gatatu abimenye nasubira kumwinyegeza ageze rero ahantu sosiyete yose imenya tujya no mu mwatabi acitangura kuyitemberana ku gutwi sinzi ko mwavyumvise intango yo guhinduka ni gutinya ico kintu wari kurakora canke intango yo guhinduka ni intango ni kwiyagiriza rero umuntu ni wafata umwanya uri kuramwagiriza wongera umweru wa nyanimana uwo muntu azohinduka fata umuntu uzi ko ari mubi niyegereze hama wongera umubwira ijambo rihindura ijambo burya rirahindura ijambo rihindura ni ryagute mubwira ati burya Imana iragukunda kandi Imana ntikunda ibyo ukora akaburumva senga Imana iguhe guhindura Profeti kari karasenga Imana niyihindura umuntu mugi Imana kugira iguhindura igusanga mu kibanza cyo guhinduka cyo guhindukiramo sinzi ko amaze kunyumva intambwe ya mbere niwe wizini intambwe zose n'izimana amena yego pastor rero adusiguriye ku bintu bijanye n'agakiza ingene umuntu we ngo waramaze gushika mu ijuru mbega none adufatiye ku kungene abantu bakunda kuturabira ku kungene dusa ukungene twambara ukungene twimosha nta ma challenge uhora uhura nayo n'abantu bafise amakenga ati oya yuso umukozi w'Imana yuso umupastor ya urakoze cyane gose nika kandi nayo ko ndavuga bisanzwe challenge zoza ntizibura challenge za mazuzuye kandi ni gake uzosanga abantu bagutahura wo kuri ariko wo kuri kumva nyene ko muhemuyera bikwemerera kandi ukamenya na mission ugiye ko urabikora uko nyene mugabo utibagira yuko wirinda kurenga ijwi rya muhemuyera ni kenshi ushobora kugenda na jewe ubwi wanje atari umwe yabimbwiye umva atano hantu sino wagenda mezo
benshi baramaze kubona amavideo y'wanje ndiko ndigisha nambaye agashapo iyo bushapo bw'umuzingi ya rero hari ahantu ushaka kugenda bifatanye nabo bantu uburyo ushaka kubafasha sinshaka kubaza gusamarira ibintu binabiriya nka kambara canke bigubaye ngombwa no kwimwesha nk'imwesha sinzi ko bitaho ivyo rero sindabikora kubera abantu mandabikoze kubera jewe ndavyumva muri jewe sinzi kuri kuri nawe ninaca abantu benshi bihenda ko dufata karorero nk'ubu iwanyu bakwemerera gutaha saa moya z'ijoro uzirengeje ubuko zikoze aho hantu iwanyu ugasanga urafatirwa n'ibihano ndiko ndavuga ku bana baba muhiri wabo ni kuvuga ngo igihe wowe utayo masaha iyo ni principe ihari sicagezwe sicagezwe c'Imana muga ni principe wabo bashizeho hajya ahantu wihenze ukarenza aje masaha uba wakoze ikoze ariko hari uwundi mwane wabo n'ubwo yogomba karari yashaka ataco bamubaza rero ni kuvuga ngo ba bana babiri bahuye ubonye hari udatasha avuga ati wewe wakoze ikoze mugana wace yisunga ivy'iwabo avuga ati we muhira twibi turavyemerewe sinzi ko naho rero ibi bimeze ukuntu umuntu wese arafise ukuri kwiwe mu bifatanye n'ibi bintu kiretse tugiye muri Bibiliya tugasoma ni uvuga ngo ndashaka umunsi umwe mu bantu bakritika zonzanira umurongo uri muri Bibiliya ko je Bibiliya ndayemera cyane azanye umurongo uri muri Bibiliya cyatudiskitako apana uko ibigumbagumba byacu bitubwira canke imico nivyo byabaye mu ishengero ryaryo ryose riremeza ko ari ryo riri mukuri kandi igihe gemeza ko ari mukuri icyo rigomba ya mico bafise ko ari abandi bose bagira baca bigisha imico n'akaraga nibasaba kwigisha Kristo n'Imana nibasaba kwigisha Kristo yapfuye akazuka kubwo abantu bose kugira ngo bakire bahinduke Bibiri tubwira ngo kubw'icaha cumwe cyatumye urupfu rushigwa ku ngoma n'umwe ngo niko nayangabiri yazanywe n'igikorwa kimwe kigororotse ku bantu bose kugira ngo batsindanishirizwe ngo ni nkuko guciga urubanza kwazanywe n'igikorwa kimwe ku bantu bose ngo batsindwe n'urubanza niko nayangabiri yazanywe n'igikorwa kimwe ku bantu bose ngo batsindanishirizwe baronke ubugingo Abaroma 5:17 18 kuganuka Imana yacu ntabwo icyubahiro ako ndakavuze uko abantu ntibigisha iyo ngabire yatanzwe n'ubuntu bigisha imico n'akaranga ivyo navyo n'abadakijijwe baravyigisha abana babo sinzi kuri kuranaho ariko rero kugira ngo jewe kuko ibintu by'imico n'akaranga n'ingere two kwitwara mu ngo zacu kenshi usanga ari ibintu harimo no guteranya ubwoba barashiramo n'ubwoba ku buryo umuntu yisanga ari karaza gusenga kubera ubwoba atari karaza gusenga kubera ubumenyi bw'ibyo agiye gukora agenda gusenga bariko baramuha impanuro zungera ashaka kubaho mu buzima busanzwe mbwa kibagira yuko hari ikindi kintu ariko aribagira ubuzima bw'imwema iyi si turiko iricyo isi zibiri ziganje isi y'umubiri n'isi y'imwema ariko mwisi y'imwema hari izindi parti zibiri nyene iyo umwijima n'iy'umuco hagati niyabaho utaganjijwe n'umuco uganzwa n'umwijima rero kubera ko abantu bafashe ivy'umuco byose bavyitirira umwijima ino munsi nico gituma ushaka kugira kwafekana ko acabwira ati we nukijijwe ivyo vyagiye mu vy'imico by'imiryango Egenye nareho abantu bavuga ati ibi ni vy'abakizwa ibi navyo ni vy'abantu babasani navyo abakizwa bihari nta ni vy'abasani bihari oya ahubwo aho hantu wewe umukorera babitahura gute ahubwo abantu bavuga ati none wewe umuntu dusanze abo muri boîte abasani bifata uko tugaca dusanga no mwishengero bifata uko nyene aho rero noca ndababaza ikibazo kimwe Bibiliya Imana ntiyabaye ikijuju Bibiliya Imana iyo bigomba yari gushiramo amafoto y'ingene ishaka ko abantu bose bimwesha apana Bibiliya bayandike gusa Bibiliya turemera yuko yahumetswe n'Imana ariko Bibiliya tuyimenye mu buryo butatu Bibiliya hari ivyanditswe bivuzwe n'Imana hari ivyavutswe byanditswe n'umuntu ku gatwe kiwi bakavuga ati Imana ni iki gitumye bimeruko kubera ikunaye kubera ugize n'Imana ari kuvuga ngo urana hamima Bibiliya yomva mu nzira zibiri ubwa mbere n'Imana ivuga ubwayo aho ivuga ati ni jewe uhoraho ndabivutse muri Bibiliya bakabivuga uko nyene no kuvyandika akavyandika hakabamwe n'ahandi umuntu avuga ngo nkuko umenga ari kariyagiriza ubwiwe Imana ibiri kabivuga wumve ko atari Imana ivuze muri uwo mwanya hakabaho n'ikindi citwa rero revelation ihishurirwa umuntu yagize araryandika nibisigura kwihishurirwa imisi yose ry'amarukuru hari ihishurirwa ritabarukuru rifata ibyo yigete bireke cyo kibicigwa kirekire Bibiliya rero ingene dugiye kuyimenya iyo yanditswe umuntu akwiye kumenya ni Imana yari kivuga yisunze iki kuri iyi mico ngiye nene tuvuge ku bintu bakunda kuvuga bijaye n'ivyo Paulo yavuga Paulo haragera igihe avuga ati abagore nibavuge kuri podium nibavugira imbere y'abagabo none niko bimeze oya full stop ariko yabivuga ryari
twebwe ni kuvuga bibiliya hari ibyandikiwe abikoreye hari ibyandikiwe abanyefeso hari ibyandikiwe abigaratiya hari ibyandikiwe Timoteyo kugira yibwire ishengero rero ibyo bintu byabwiwe Timoteyo ino munsi mbega byabwiwe wowe cyangwa byabwiwe jewe ariko bibiliya nyene bavuga yuko yavuze twese ubu rero Paulo yarabwiye abantu basenge mu ndimi zitamenyekana abikora ingisha mbere ku murongo wa 14 abikora no ba mbere 14 uhereye ku murongo wa mbere havuga ngo mwifuze ingabire zamwe mu cyane cyane kuvugishwa n'Imana umurongo wa kabiri kivuga ngo uvuga ururimi rutamenyekana ariko abigisha kuvyo kuvuga mu ndimi zitamenyekana sabana bari ariko barira Imana akora kararo ndiko natanga kuko atawuvyumva ngo ariko mu mwema avuga amabanga ngo kandi ngo ariyubaka duharura aho nyene yariko arababwira avuge mu ndimi zitamenyekana ugumye umanuka hari hepfo rero haragera igihe ababwira ati nimusuye no kubivuga ahubwo mu numwe ugumusomo umanuke uhere kuri 14 umanuka wumve ingene hacavuga rero Paulo ni kuvuga ngo yabibabwira bifatanye n'ukungera abantu bagera igihe bakabitamwe indero bakashabikora uko bishakiye kubugyo bagera kuri level nimba bariko baravuga ibi dufate nk'ubuje wewe nabaze kumenya kuvuga mu ndimi zitamenyekana cyo ndabigirira ururirimbo kuramukanya sinkeneye gusubira guhuza n'undi muntu utawuje urimo sinzi ko ikora nawo duhuye nkaca mvuga mu ndimi zitamenyekana n'ubundi ugasanga tuko turavugana gusa uri hamande yiwacesha umukungu navyo atahura aca cangana ikigo sinzi ko ikora nawo rero Paulo acarabibabuze none abatabikoze uko nako kwabikoreye ko atahandi hantu muri bibiliya tubona babibabujije kandi bibiliya bivuga neza bibiliya yaratubwira ngo ngiye ibimenyetso bizogaragara ku bizera Mariko 16:17 ngo bazorambika ibiganza ku bagwayi bakire bazosenga mu ndimisha bazovuga mu ndimisha sinzi ko ikora nawura bazovuga mu ndimisha bazoga ibyica naco bizobagira abo nabagize ntabizeye mugumvise ko bagarukiye mu kakandi ko kuvuga muri misamenyekana mugabo Paulo bwiwe arageze igihe aravuga ati ndashima Imana ko nabibasomvya wamenga ari karabacuka kubera bari kwabikora mu kajagari rero ni kuvuga ngo umwungere hari ahantu hagera igihe akazana principe mugiyo principe nibisigura kuvuye ku Mana rero ni kuvuga ngo iyo tuvuze principe yo kwimwe abantu nibimoshe nibisigura yuko abatimwisheje bose arabanyavyaha hariho nundi murongo bakunda gukoresha bavuga ngo abakobwa ngo umugore ngo ntibiberekwa ashaza ngo kubigaragara ngo ariko ngo ashaze mu mutima wiwe nkuko bibereye ngo abizera ngo abagore bavuga ko bizera Imana aho nyene bibiliya ariko irabivuga uko zari impanuro bariko barahabwa mugabo izo mpanuro ntiyigeze avuga ati nimubikore uzo murongo acaza kuvuga awandike muri commentaire zokwiyaranje ngaruke ndawukomante ndawuvuge neza usigure ujya murongo ubuza abakobwa kwisukisha n'abamama kwisukisha tuzoca tuza tuwinjiremwe bukebuke tuve muri revelation y'umuntu umwe tuje muri revelation za twese sinzi ko abantu uri kuranyumva hari ibintu muhiri wanyu bashaka kukubuza gukora kubera babona yuko bidafatanye n'ingene umuryango wanyu umeze muga ntibisigura ko ku Mana ari bibi rero ni kuvuga mu ishengero bavuze ati ibi ntibibe nuko bafise ingene wo bahamagawe n'ingene babona babikoze byogenda neza nico gituma abantu benshi barafashe ibintu byose atari ibyaha babyitirira ibyaha hari ibintu bimwe bimwe biba bimeze nk'inzira zigutwara mu cyaha izo ziza kuba nk'impanuro muga ntibisigura ko ari ukuri ku Mana kuko hari uca muri yanzira icyaha ntagikore hari umuntu ashobora gukora cya kintu wabona ko gisa n'icy'abanyabyaha muga ntakore icyaha ubu havumera nka papa yavuze ati abubakana basangiye ibitsina ati ibyo bakora ati ni ibyaha n'amakosa mugabo si ibyaha oya aho ni handi hantu tujya mu kindi kigwa ariko icyo novuga cyo ni kimwe icyo kintu cyose kiri ku mutima wawe gikore ariko mu gihe cyose uri kuragikora nimba ufise mwe muyera nimba uje uri kubyatireka reka sinzi kuri kora nawe ukunyene jewe meze sishobora kubwira abantu ngo bamere nkuko jewe meze ariko ndababwira barondera Imana y'ukuri ibahindura kukubera ko bibilira bitubwira neza Yohana 8:30 Yohana 18 ku murongo wa 32 ngo ariko muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegemvya ukuri wowe ubwezemwe niko ukwiriye kugenderamo biri civuga neza ngo umuntu wese agendere mu kuri agezemo kandi uko kuri wizeye niko kuri nyakuri nukuve ko ngo ni kubera wumvise amajambo y'abandi bantu ahubwo twumvire gutahura twera wumviye gutahura ushiza gutahura byinshi sinzi rero ko aho hantu uri kurantahura cyane gose je kintu nshaka kuvuga kuri ibyo bintu bijanye n'aba papa yavuze sinamushigikiye na gatoya kuko ivyo ntibinariho umugore yashiriweho gutwarwa n'umugabo umugabo yashiriweho gutwara umugore bashiriweho kurondoka none bagiye bararondoka
barondoka rero ivyo rero nta muntu bishigikiramwo ngo ni kubera ngo ya hari ibintu dukoresheje ubwenge bwacu birivuga ngo niyo mwabura ubwenge nzobata kandi birici tubwira ngo se ngo igihe kiraje kandi kirashitsa abasenga bukuri bazosenga mu mwemo no mukuri mu mwemo ni vya bintu tutabonesha amaso twizera ariko mukuri ni kwa kuri wowe usanzwe ufise ukuri nako tugenda kuramenya vyinshi kubera muri primaire baratubwiye yuko kimwe gukuramwo bitaro bitabaho kubera mu wa mbere gushika mu wa kane mu wa gatanu ko ariko tugeze muri secondaire baratubwiye mu mashuri yisumbuye yuko kimwe gukuramwo bitanu gukuramwo 10 bikunda kandi twaciye tuvyiga mugabo umwana wo mu wa mbere wowe ugiye kumubwira yuko kandi babarekera uko kuri bafise gusaba bahanure ibisigaye nibijemo amatati umwana wo mu wa mbere ugiye kumubwira yuko kimwe gukuramwo bitanu arico ko kibaho akaca kubwira ko kitabaho wowe n'uwo mwana ndeyo bari mukuru Moise ari mukuri kwiwe kuko uwo mwana navyemerewe kandi barabimyigishije ko ari ivyo rero ivyo wigishijwe bifata uko nyene ariko ivyo mwemuyera kwigisha ku munsi niwe mwigisha w'ukuri niwe atanga guhinduka ndakunda ubuntu nico gituma nguma mvuga ubuntu Tito 2 ku murongo w'icenda havuga ngo ubuntu bwaraserutse butwigisha kwikumura icaha cose n'umwandu wose no kutubaha Imana kose ubuntu buduha gutandukana n'ikintu cose Imana itagomba apana wewe wambigiye mpebe Imana yagombye ko mpebe hari ibintu bimwe byitwa ko ari bizira ku Mana bitazira sinzi ko nawe ndiko ndakumva pasi umunazi yitwa Nuzira Samson abandi bose bari bemerewe kwimwisha we ntiyaravyemerewe Pastor hariho rero tugaruke cyane cyane kunyifatse iwawe ingene wimosha ingene wambara byose ibikugize kuko nivyo bituma bavuga ati G-Way Pastor G-Way cyangwa Pastor Clovis hariho naho nabonye uvuga ati uyu ni wa mupasiteri w'abasani nivyo kweli ivyo vyaje gute naco bitwaye tubishize mu Congereza ni star star ni nyenyeri nawo so rero ni kuvuga ngo iyo tuko turavuga umustar ibi ni bifatanye na vya bindi bita vya sekira profile n'ibindi uvuga ngo umustar influencer wose umuntu wese ashaka guhagarara imbere y'umuntu akamubwira tugenda akamukurikira kuri ikagikora akamubwira kana akaguma yagasubiyemo uwo cyambere na mbere bari kare influencer w'umuntu ni uvuga ngo umuntu influencer abandi n'umustar ahubwo ikibazo cyakiza ndi umustar mu biki influencer amwe abandi biki ndabatuma mu ngesombi canke ndabarungika kwegera Imana kugira ngo bahinduke nyene ari bavuga ati uyu pastor ibi bintu ari karagira sivyo tugende bukebuke Ona jewe ndazi ko ari benshi bashobora gukritika ingene babona apparence physique but I know in the spiritual nivuga ngo mu mwemo ndizi ingene meze ariko ingene tuvugire muri ibi nyene bya apparence physique ingene ngaragara haba mu looking nivuga ngo je ngene ngaragara hari abandi bantu vyinspira bakumva bokizwa agakiza sakidini agakiza nakabozi rero ni kuvuga ngo jewe uwonyita ko ndumusari naco bitwaye ariko no babarigeno sanga ndumusari atamuntu umwe nigeze mwindu ari umuntu atahevye gukora ibibi kubera namubaye imbere nico gituma ndavyemera ivyo muvuga byose for me it's okay kuri jewe ni sawa ahubwo igihe bamvuze cangarukano nkibaza mbega ivyo bamvuze numvira gutahura Imana nayo ibivuga gute canke jewe ndavyumva gute nico gituma abantu bafise ingabire zitandukanye nogira ko mvuga kano kantu ntuhagarike gukora mu ngabire yawe ngo ni kubera wumvise abantu baguca intege mu gihe wumva ko iyo ngabire izofasha abantu benshi hano ku isi hama tureke by'idini byo kuja hariya na hariya ivyo kuja mu idini amazina atandukanye iki n'iki Bibiliya ivuga yuko Yesu aza gutora ishengero ntaza gutora idini ishengero naryo buririye ni imitima y'abantu bizera bakoranira hamwe kuranaho rero ni kuvuga ngo wewe nimba wizera Kristo Bibiliya ivuga ngo ni byiza ko abana b'Imana babana kubana nyakubana genda ukorane n'abandi mu bujuko kwizera haba mu muhimbazi haba mwongere mu muvugi mwongere mwitondera ibyagezwe vyiwe kuko Yesu yavuze ngo genda mu mahanga muhindure abari ku isi bose kandi mubigishe kwitondera ivyo nabageze ndi kumwe namwe bigera kuki kumera y'iki yes ni kuvuga ngo ino munsi kumpera y'isi ino munsi hari abantu batambara impuzu warubize kwisi hari ahantu je ndakunda kuraba kuri izo sosio mwe nuko nkabona abantu bari kubagira ya mico ya kera nibaragera kuri evo yo kwambara baracazibira imbere gusa abo bantu tugende kubigisha imico ariko mu Burundi naho nitwoca twitwara nkabo tugende bukebuke rero imico y'igihugu turayubahiriza
mugabo nibisigura yuko ari ryo jambo ry'Imana kuko Bibiliya mu Burundi ntiyanditswe n'abarundi iyo bayanditswe n'abarundi twoca tugenda tukaja turaba umwami ingene yambara tugatwambara nk'umwami tutambaye nk'umwami naho tukambara ingene abantu bakera bambara abantu wanawe nico gituma jengira mbwira umuntu ikirenze kukurongorwa na mwe mu yera cyose n'ububeshi umuntu azokwigisha umuntu azokubwira ndagusengere umuntu azokubwira ko azogusengera uhinduke atashobora kwigisha ingene ushobora kugirana ubusabane na mwe mu yera uwo muntu ntaco ariko aragufasha urakeneye ubusabane na mwe mu yera urakeneye kumenya mwe mu yera icari egera abantu bazi mwe mu yera egera abantu bamaze kugira ubumenyi butandukanye n'ubwo ufise hama wegera abo bantu bamara kubegera ari ibintu byinshi bizokwisanga uri kurahindura kubwa mwe mu yera muri we umaze kumenya ko ufise mwe mu yera ucugendeshwa nawe utaramenya ko ufise nazo kugira ugendera igihe kimwe Chimamanda aragupostinga Chimamanda nibaze yuko nawe umukurikira mbe Chimamanda muravuga no muzi twawe turashobora kuri TikTok ubwa twashwanye nagira cyo dufa iyo muri ko muravugana muvuga niki mu bisanzwe Chimamanda n'umuntu kandi n'umuntu nk'abandi jewe namumenye mu 2018 yahora afise page yanditse ko ari pasta nawe nyine yitwa Shepherd Moses Shepherd ni batari Chimamanda Shepherd nawe namukurikirana kandi zamuzi zimwe abwira abandi ko atarizo yama kostima ariko amapete nibyo wasanga yambaye kandi vraiment yariyigisha mugabo ifatanye no gutahura kwibintu kandi yigisha ibintu mugabo ni incuro nyinshi jewe ndibaza ko atananzi aya ntabiganiro tuziranyemo ntazabona kuriye ntazingene meze ariko incuro zibiri zose yarampostinze kandi nibaza ko ari umuntu yamubwiye tori ifoto shirako ya nawe nyine yisonze apparence physique yaragize ishavuze kandi ivyo yavuze byose bwabaye ububeshi ya ivyo je yamvuze ko byose byabaye ububeshi ugabo jewe ndi umuntu yumviriza gutahura sinzi ko kurantahura Chimamanda arafise ingene atahura ivyo wiwe ariko je ndafise ivyo ntahura byo wanje mu gihe yogomba ko twiga tuja hamwe agatora Bibiliya agasoma nanje nkatora Bibiliya nkasoma mu gihe twese tutahura ko Bibiliya tuyizera nubwo muranumva Bibiliya hamwe atayizera muga aje umuntu aje guhaririza mu rurimi rw'icongereza muvugana mu congereza n'umuco muvugana mu kirundi ni kuvuga ngo je aje kumpaririza muri Bibiliya cyo dusomesha cyo dukoresha Bibiliya ni kuvuga ngo azosanga hari atakiyo na kimwe je za kukunyagiriza mu buryo bugaragara hama jico no mubwira no gira ko jabo ndana muhanura igihe cyose ufashe ibintu byose uzi ukabibwira umuntu atabizi umenye yuko ukuri kose umuntu amenye hari ukuri kwica umuntu ino munsi twengaha mu gihugu cyacu no mu bindi bihugu byo muri Afrika nabantu bakunda gukritika cyane ubabwiye kuvuga nabi baba mbere mu gukurikira rero ni kuvuga ngo igihe cyose ari karabwira abantu akababwira nyene ibifatanye n'ingene abakozi b'Imana babona akababwira ati je ugenda mubona uku agire attention cyane kukubera ko bajya abantu ari karabibwira barashaka kuba dafise ubumenyi bwo bafise kuko baravuga ati hari Imana je nizeye abari no munsi bakeneye gusa umuntu ababwira ati bagusengura bingene babihebera rimwe bose rero ni kuvuga ngo azobatuma abantu bose bisanga batagisenga kukubera ko batagihurira hamwe n'abandi mu makoraniro kukubera ko yagiye arafata abakozi b'Imana bose bashira hamwe aravuga ati uyu n'uyu nuko so jewe nogira ko ndabahanura nimba yarahamagawe vy'ukuri natanguza igikorwa abajya bazotahura bigene vyo wiwe apana kubacanga hari usanga ariko aravuga ko n'Imana atayemera hari yarigeze kuvuga ikintu cyo giteye ubwoba sinona kivugira nga giteye isoni nico cyane mu kanwa kanje nico novugira kuri ngaha avuga kuri Yesu yavuze ikintu kimwe giteye ubwoba ne gusangiye kurabasanga how ino munsi ashobora kuvuga ko ibifatanye n'ingene Yesu amwemera eje akavuga ko atamwemera kumahindagura bituma abantu bacanganikira ni vya bindi nakubwira umwana wo mu wa mbere ugiye kumuha ikintu cyo mu 11 ubu murozi kandi ntashobora gucemera acemeye naho acakimenya nabi ntiyari bwagere kumenya ico kintu rero no musisima kanye ko abakozi b'Imana badakora amakosa atandukanye bifatanye nuko umwe wese avuga ingene atahura ibintu kuko abantu bose nibogira gutahura kumwe nibo nakora bimwe rero ni bisigura ko badakora amakosa nabo nyene barakora amakosa mu gihe iryo kosa mu gihe wo waribonye
imbere yo kugenda kubishira public genda urondera rya muntu niwabona atabitahuye ibyo muri ko muraganira ukumva umenga biriko biraruga abandi bantu uzoca ugenda umwe expose uwo muntu uca expose kuko hari umuntu atirirwa arumviriza n'ibyo wavuze ukivuga gusa tugiye n'umufeki direct acavuga ati n'umufeki nayibonye na jewe hamwe uwo muntu azoca agira ahantu avuga ati okay jewe amashengero yose nasanze ari business nkuko bivugwa nazosubira kwinjira mu ishengero kandi uwo muntu rufeti katari karinjira ahantu mu ishengero kubera ko iyo tugenda gukoranira hamwe n'abandi tugasenga tugahimbaza bituma bwa buzima bw'impwemu buduga muri twebwe twumva ko hari ikindi kirere kiza kuganza twebwe gusumba kameremere n'umubiri wacu byo wifuza rero ni kuvuga umuntu atagikoranira hamwe n'abandi arafise mirimo ahizo kwisanga muri amakosa yose yahora akora kera ataraje gusenga rero jiki no mubwira ni kimwe ibyo avuga byinshi aravuga byo ibyo avuga byinshi aravuga byo mugabe intumbero yiwe ni yawe ndashaka umunsi umwe azoje kuri live Facebook cyangwa kuri video abwira abantu target afise n'umuhamagara Imana yamuhaye byonyene avuga ati je nahamagawe kuvuga ibi nibi hama abitwa bose ko batahura ivyo ariko aravuga ashaza arabafasha ya gusa nibagira yuko abantu bakora ibintu bimeze ukuntu kenshi arigiye bakora ibintu nyene bakigarura ariko arakora amakosa akomeye ku bakozi b'Imana sino mushira ubanza gukora nyine afise ngene yahamagara mugiye ko ariko arakora cyo gufasha abantu bari mu mpimba ico ni respect kuri ya abikora nubwo bikora mu banga canke public ico kintu ni sawa kimushigikiye ko kandi ndakunda kumva kesha ariko arakora ibiganiro bitandukanye mugiye ibiganiro byagiye birangyohera cyane naranezerewe n'ibiganiro ariko arakora byo gutumirira abantu guserukira ku bandi bagowe n'abandi bameze ukuntu ni mu bikore ico nico gikorwa Imana bugere yaraduhamagarira niryo dini nyakuri apari yuko ashaka kubuza abantu uriya muntu yarambeshe barafite ibyo bapfa nabo banavuga cyangwa arafite ibindi bintu bahuriyeho rero ni kuvuga ngo cyangwa arafite ingene akeneye gukuza amapaje yiwe z'agenzi kuko jino munsi naje mvuga ati nkeneye mu gihugu cyose bamenye ndashaka gutuka umuntu umwe mu gihugu cyose bakibamenye kubera uwo muntu adahangaga sinzi ko bavyumvise rero nimba ariko abikora muri iyo ntumbero bari karakora amakosa nimba ari mu ntumbero yo kuba umu influencer ku bantu bose mugaka umu influencer abibagiza ko Imana iri mu gihe ko ariko arakora cyo gutimirira abantu gufasha abantu ico kiyo ni respect ni ciza cyane gose ahubwo akibandanye n'abantu bafite ico baterera bashishikare kugikora ico kiyo ni sawa cyane gose kuko bibiri ivuga ngo idini nyakuri ni gufasha imfuvyi n'abapfakazi Yesu nawe yavuze ngo arabaza kuri bavuga ati twakoreshwa ibitangaza mu izina ryawe twasenda abadayimoni mu izina ryawe acavuga ngo nimumve mu maso mwabivumemwe sinigeze ndabamenya nagenda ndi gusa nimwanyambitse nari ngwaye nimwaje kundaba ibintu nk'ibyo ni uvuga ngo bari no munsi baranyoteye abantu bagenda kubereka Imana kwikora by'ukuri mu bintu babakorera by'urukundo ngabire nayo ya mbere itangura ni urukundo ikindi naco kigeretse kuri ivyo ni uko Yesu igihe yaza yavuga ngo mwe muhora ari kuri jewe nico gituma yandi banuje amavuta kugira ngo mbwira boro ubutumwa bwiza mbwira barinzwe ko barekuwe mbwira mu myigozi humuka umva yaje Yesu aza gukora uburyo bugaragara Yesu nize yaje kwigisha abantu ngo musenge munamye musenge mugaramye musenge musimbagurika ivyo byose n'ubumenyi umuntu agendera akira akavuga ati je nshaka ndabikora uko ngamashengero no munsi bariko barigisha ugo rukundo Kristo yigishije abantu barakeneye gutanga urukundo isengesho wosenga byose ukarisenga nubwo ugomba ugasenga gute birivuga ngo utagira urukundo ukagomba wobusa n'ingunguri kirabomboranya niho kumena amatwa abantu ako kantu agenda gahereze ko mukunda abagenzi banyu mukunde n'abansi banyu wanashima buze gukunda abansi banyu sima kamugende mwongere mubegere mugiye babakoreye amakosa ashobora kubashira no mukaga ahubwo mubakunde gusa ataco mubaronderako namwe ataco mubaronderako arico mushoboye mukibakorera yani ivyo nagomba guhereza ko nitwabikora uko tuzotuma Imana imenyekana kandi tuzotuma n'igihugu cacu kigira gitera imbere cyane kubera ko abarundi turakwiriye gukundana nkuko nyene byahoze kera nivyo nogira ko mvuga urukundo nigwamara kugaragara ibisigaye abantu bazokwizera iyo Mana yacu no musi ndafite abantu benshi bizera ivyo ndababwira kubera iki aramaze kubona ingene nabagaragarije umutima w'urukundo mu buzima bugaragara ntazo nabasomeye ijambo ry'Imana ubwira umuntu rirenze kumufasha no kumushoboza kimunaniye ubusa n'uri karakora ibitarivyo. Amen. Asante sana tugushimire pastor. Ya urakoze cyane gose. Ndashimiye Morning Burundi TV na mwebwe nyene sinzigirane mukunda kwivuga nyene inyuma yo muri kamera canke iki ariko ndabashimiye cyane gose
kuba mwanyiyumviriye ko mukantumira kugira ngo nshobore kugira icyo mvuze kubiri ibi na biriya bishobora gufasha abantu ariko ko making conclusion ngire ko mvuga kano kantu murondera Imana bigishoboka kubera ko urupfu rutaraza Yesu ashobora kugaruka kandi Yesu azobaje gutora ishengero umuntu bizomugora kwikirisha amaraso yiwe ino musi hari amaraso y'ubuntu umuntu yizera gusa akumva yuko akijijwe ko mu maraso ya Kristo niho dukirira honyene atari mu maraso ya Kristo ibisigaye byose n'ubusa bizogora umuntu kwikiza igihamo n'icaza nico gihamo kizoza bizera bamaze kudugana rero abantu bose bizera Kristo mushishikare ahubwo mugende mubwire n'abandi ati Kristo niwe mwami ni wakiza ni wabohora ijambo ry'Imana rivuga ngo urukundo Imana yakunze abari mwisi niko gwatumye itanga umwana wawe ikinege ngo umwizera wese nazopfe rubi ngo ariko azahabwa ubugingo budashira kuko Imana itatumye umwana wawe gucira urubanza abari mwisi ngo ariko abari mwisi bose bakizwe nawe uwamwizeye yaramaze gukizwa yaramaze gutsinda urubanza ariko utamwizeye ngo yaramaze gutsindwa n'urubanza mwizere Kristo kandi mutumye n'abandi bamwizera mwarahezagiwe cyane mukore follow mukore like subscribe ngaho kuri iyo channel ya Morning Burundi TV yawo kugira mushishikare gukurikirana ibiganiro byabo murumva ko ari ibiganiro bifasha kandi mushishikare kuba hafi mupartage na bino biganiro mwarahezagiwe cyane gose Imana ibamera umugisha kugira ko natura agakiza ku bantu bagwaye mwakire gukira Kristo wacu arakiza Kristo wacu arabohora mwakire gukira aho muri hose mu izina rya Yesu Kristo amen. Morning Burundi uburundi burakeye.